barayakuyemwo bayakuremwo muri Prince Bujumbura kubera Horifasi yanteye ibirato mu magara yaramenetse hanyuma amenetse rero mu kumbaga amagara barayakurango barayata rero aho ndi kimuga nta kintu kimwe nshoboye umubiri wose ingingo zose nta kintu kimwe nshobora gukora ndi kimuga nyine kiri ngaho baraza bafise umutwe w'umuntu bantamika donke parti yaho bakase bantamika amaraso bansiga ku munwa bamubwira ngo mugene wanyu ngo ndaboshe jewe hanini nazana inuzu umwiheburo nari nababaye naye nari ndindiriye ugo rupfu nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse haro video nakoze nihuta ndi mu muduga mvuga ko mu bisanzwe hari ibintu byinshi je mbona vyunyutse ugeranije n'intwaro za kera nishura n'ikibazo abantu benshi bakunze kumvuga iyo babonye video nkoze nkritika CND FTD bambira ngo uno kuri Buyoya no kuri Bagaza byari bimeze uko canke kuriya bo argument imaje nkunze kuvuga nuko mu bisanzwe ibintu bitazo ko kimeze nko kuri Bagaza no kuri Buyoya kubera iki icambere time umwanya haheze imyaka 50 Bagaza ari mu president vyazo kuba vyarahindutse kumbura 50 ariko ni myinshi cyane Bagaza havuye nta kuntu wowe kikompara no kuri Bagaza nubwo woba ufise ukuri kuvuga ko tukiri kuri Bagaza cyangwa kuri Buyoya kandi azi imyaka 40 ngahe ico gihe urumva uvuze ko leta ihari atakamaro yagize atakintu yongeye ko kandi azo kwa yongeye ko ugiye mu bintu vy'intwari bereye navyo nyene kuko ibihugu vyatera bitera imbere ariko na cyane cyane tukibuka yuko CNDD-FDD yafashe ubutegetsi yasese amaraso menshi urumva nta kuntu ajya amaraso yasese uvuga ngo yasese kibusa ngo nico kimwe no kuri Bagaza kuri Buyoya vyagomba ko hari impinduka ikomeye cyane ariko keno no je ico mvuga ngomba kuba challenginga ko ejo tumona nteka nkore video irimo amadone okay ndaguha amazina n'amadata je ndakwereke ushaka kuraja kumpinyuza ndakwereke yuko ibintu vyinshi je buko mbona vyunyutse ugerageje no kuri Bagaza no kuri Buyoya sinsubira inyuma kuri ba Micombero ko sinebwa navuke ariko inyuma yaho je novuga ko nagataya kazi na muntu wovuga kugeranije na kubu hari ibintu je mbona vyunyutse ariko reka mvuga amadone hanyuma uraja kumbwira ikindi ukoremo kumbore ntega marangara ico gihe novuga ko hateye ugwimo donc ndabisubira ndi gukompara Bagaza Buyoya wa mbere gushika mu 1993 ngakompara na CND-FDD kuva 2005 gushika uno munsi ariko na cyane pointinga uko ivyifashe uno munsi bo icambere amatora narakoze habaye amatora nuvuga amatora amwe je nabonye kandi nuvuga ko yabaye ya mbere inyuma ya 70 kuva muri iyo myaka nuvuga abaye amatora rimwe batora umupresident Melchior Ndadaye nakoze video nerekana yuko igihe cy'amatora yo kuri Ndadaye abantu bisanzura neza cyane gose gusumvya uko bisanzura uno munsi iyo video navuze ni nkame Ndadaye yagarutse boca bamwica banashaka agarutse kazana ry'amakara yarafise kuri Prona azareta abantu ngo ni improna ngo nibatera induru tuzobaboha nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya tumaze kuwuzimya tuce tubaboha ico gihe Ndadaye borara bamwishe ijoro rimwe gusa n'abamukurikiye bose bakaca babahamba akarorero raba ayo bakoreye Gwasa n'abasenere ico ushaka kumenyuza mugabo vyo kugora kuko no kubaza amadata wompa abantu Buyoya yahanye canke yapfunze canke yishe ngo badugije igipfunsi mu 1993 ica kabiri novuga nico gikomeye cyane yafete ico cambere bo mushaka kwa argumenta none ko baciye bamwica okay kanje kucaka binjo gikomeye cyane political assassination abantu politiciens bishwe kuri abantu ba politike canke abantu bakomakomeye bagiye bicwa anko inifa dukuremwo kiyagiye c'intambara dukuremwo igicwa rya Ndadaye dusubira inyuma tujike imbere y'umuzo wa Frodebo jewe ucugenda umbwire umuntu umwe gusa umupoliticien akomeye Bagaza yishe umwandike ngaho birashoboka simvuze ngo nabo yishe je ngomba tuzukusha amazina n'amadone umbwire abantu yishe na Buyoya ko kuko umbwire assassinat politique yakoze bo Buyoya numva bamwagiriza kumbure urupfugu witwaga Hutureme muri Tanzania okay reka tubafashe umwe Buyoya bamwagiriza kandi nobesha ko sinobesha ngo ahantu navyumvise sinanavyumvise nibijyanye n'ivyibihuha ko ngo yishe Edmond Akazi
agishika niwe yari chef d'état major aca musubiza na mibarugwa encore n'abo bantu babiri nabo nyene rumeur mugabo omwe reka tubashire kuri bira ya Buyoya kugira ngo kumbure twakiribura ibintu kubera tutashobora kubihakana cyangwa tuvyemeze ko nabwo nje ku CNDD harimo tutashobora kuhakana cyangwa kwemeza mugabo kubera ari rumeur kukeza baduhaye proof turabishirako surtout nk'igihe hagomba kuba autopsie canke amatohoza hanyuma ntabe ico gihe ucufata ko iyo leta canke yamwishe canke complice canke ireka abantu bagapfa ntibatabarize canke ntibatohoreze. Turose abantu babiri gusa kuri Buyoya nabuze umwe kuri Bagaza ushobora kuba mufise umunyandikire ngahanda murabe nawe cuja kuri CNDD. Okay, kuri CNDD niwo baharura ngo bamare abantu benshi cyane bagiye barapfa bose mwese muzi ntogwika ndavuga ngo kandabereka amadone canke ama article Hafsa Mosi mwese mwaramwumvise n'est-ce pas, Z Feruzi mwese mwaramwumvise n'est-ce pas, Ernest Manirumva mwaramwumvise mwese abatari bake canke mugende mumaze Manirumva, Adolphe Nshimirimana na Pierre Nkurunziza abonagize suspected kumbara bonashira kuri gwaruce ko bamwe bo kwekiribira namwe babiri twagiriza Buyoya abatubagiza sende mugabo ntituzi ko ari yabishe c'est pas confirmé bona bajya babiri nibiri confirmé biravugwa abayoca ekiribira mugabo information ariko kubona nka Nkurunziza atabaye autopsy ngo hagira amatohoza umuntu ngo umutima wahagaze yari umuntu ari dynamique nkugira ngo wahagaze danku ico gihe kameme suspicion ntizobura jemura ko Nkurunziza agomba kuba autopsy batazishoboka kutuma ko umuhinga wo hanze kuko ni president de la Republique umukuru w'igihugu sekuruza wa CNDD-FDD sekuruza w'isugi inkona yagomba kugirwa itohozwa agahambwa bamenye neza ikintu camwishe naho yabari ingwara bita umutima tukawumenya ico tukimushirako boga shosho abamenyesha makuru menga hari witwa Jean Bigirimana sinzi Christophe Nkezabahizi yicaye na famille abantu kumbura bamwe mu bashobora kuba mutakibuka mugabo histoire ntiyibagira kandi famille z'abantu zirabibagira abo murabazi hariho Jackson Semani umugwizatunga Jackson umenga yitwa Simbananiye Jackson yari witakira wata muzobaze yarapfuye yarishwe Simone Nyandwi uwo yagiyemwo hariho uwundi nde hariho n'abandi turamenya mugabo afamiye zabo zibazi nk'abantu bakomeye nk'uwa General de Brigade Atanazi Kararuza uwo muntu benshi ntimumenya mugabo no mu officier bagandaguye komsa bamurasa nk'uko yica impongo n'abantu bari kumwe muri iyo modoka imaze kwinjira muri Saint Esprit mwe mwurutse mukavayo General Kararuza yarakiriho yarakimuzima yarakivuga ariko bari bamurashe yashobora kuva mu modoka yavuga iki yaguma avuga ngo baduhoye iki hanyuma niho nze Kazonga hashitse shakura pistola kamurasa n'umugore we yaguma boroga ntibwa hagiye kurasa General Charles umugore wiwe. Nani bagiye le colonel Jambi Komagu nubwo nibaza yarakukuze kiya gihe uko biri kose nova ko yari umuntu yarakomeye cyane kuri scene politique y'u Burundi muri y'amaka y'intambara. Urumva abantu bose mvuze kandi je sindi no mu Burundi sindi no muntu n'ibintu nyandiko ndabona kuri internet mugo nzi ko bapfuye kameme cyabaza rero umuntu ariko bitohoza neza genre bandondeza bajya ba Pacifique bo basho kuba afise liste itagira uko ingana bonaje kuja ko cyajya marese bwa abantu mutavuga ivyo ni Pacifique yabirondeye navyo ndaza kubishikako muga abantu bishwe mwese muzi byaciye kunsamirizi kandi urumva ko ari abantu bakomakomeye gusa sinavuze indiri z'abantu bandi bicwa mu yindi peut-être bafise ibiti bito kushikibi bo encore une fois iris nabwo irizo extif harimo bashini bagiye mugabo abarahagije kugira ngo ndakwereke yuko abantu bapfuye assassinat politique bapfuye kuri CNDD-FDD barenze cyane gose assassinat politique zabaye kuri Bagaza assassinat politique zabaye kuri Buyoya combine bo igikwirikira tuje kumbure mu iruhande ya assassinat politique bijye bintu vy'ama disparition donc abantu banyuruzwa encore une fois twama tuvyumva ku radio rimwe na biva muri leta baravuze muri leta mu meza heze abantu batari bake bagiye bazimira kandi bose bazimiye ngo bagiye mu ishamba barayobererwayo habaye abantu bashimutswe batwawe n'inzego zijejwe umutekano hanyuma ntibasubira kugaruka no kuvuga bo baca baje mu bo twene EJK
extrajudiciaire killing, des assassinats extrajudiciaires, donc abantu bicwa inyuma y'ubutungane. Nta muntu agomba kwicwa n'ubutungane kwe cyacu gufa cyavuye mu Burundi, mugabo abantu bafatwa bagafatwa n'iperereza bagaca bajana bakata mu ruvumo yavyumvise bakata mu zindi nzuzi bakatura mu murimo w'icyanke uriya, baba bicwa n'izumbanira kure nabo nyene n'abandi benshi bicwa n'igipolisi na SNL bagatabwa mu nzuzi. Nyuma rero babashikanye ku ruvubu niho babururukije, bamaze kubururutsa batangura kuza baratwara umwe bagenda bamwica bagaruka batora uwundi, bagenda bamwica batora uwundi, bagaruka batora uwundi. Babajanye kubica ko ntibabagarukanye ko hari mu gitondo cya kare, kuko nta ntuzeya kuko ntibabajanye kuri parike kubumviriza, bose babajanye kubica. Nta numwe yarokotse abantu 22 barakuye kumutakura. Ayo madone kumbura sinayafashe ngo naka mugabo upfa kuja ku radio yayo yose ngaha ntushobora kubura ahantu baraye batoye umuvyimba aha canke hariya canke umuntu batwaye ntagaruke kumburamo n'umwe bigira Imana avuga n'ibindi. Ivyo bintu je hagira umuntu ambwira kuri buyo kuri bagaza ati je ndaza umuntu umwe batwaye ntiyagarutse. Kwanza nta n'umuntu yatwago batavuze yagiye, baraza bakamufata bati polisi yagukeneye bakavuga n'icyaha, nubwo bayico bafondafonze mugabo abantu bibo bakamenya ko uyu muntu yatwaye ni polisi kuri commune, nta muntu banyuruza mwijoro ngo abewe ntazomene yagiye. Ivyo ukabaza umuntu banyuruje ngo nifa cyangwa umuntu mwiganya akavuga ati je papa wanje baramunyuruje mu 86 canke dufate sepa ya 86 yari bagaza canke 89 kuri buyoya baramunyuruza aragenda ntitwaje kumubona. Umumbwire kabisa jewe am ready kumviriza vyo umuntu avuga, kuko uburisi nawe mu bwose mugabo jewe namaze kubona abantu babuze abantu mu myaka itandukanye n'abantu bake bagiye babura base babo, kenshi hapfa abagabo base babo cyangwa bamuyomba babo mu myaka ndavuze yo kuri bagaza niyo kuri we yaguca mu 13. Ico gihe ushobora kumbe ushuza ume amadone kujewe I work with the data, je nkora n'amadone bantu b'Imana. Umuntu avira kuvuga ngo urabona ngo bariya ngo baruku atamyeretse igituma atize iyo conclusion, I don't buy that, ntabwo ndabimwemerera. Okay, bon, ibintu kumbura bivyaba abarozi n'abasuma ivyo byarabakuri buyo no kuri bagaza sandute bafashe umuntu yivye na cyane cyane ndibwa ko bamukubita amabuye n'ibiti kugaza rimwe apfuye. Mugabe ivyo ntabwo vyakugwa n'umugwi specifique ngo nimbona kore n'abajerere, bari abantu bari mu isoko hakajamo kintu cyine cy'ubukoko dufise nk'abana b'abarundi cyo nawo kideha tukica umuntu utamujanye muri commune. Ivyo byarabaye abarozi ko vyaba hirya no hino, mugabo ntaho ndumva abantu bapfuye nk'abo baraye bapfuye Bujumbura shika 6 bagapfa icyarimwe ko musavye ko vyari coordonné kandi bigakubwa n'imigwi novuga il organiser genre imbonera kure, ariko neza ko abantu bapfa nk'abapfumu canke bagize uburozi canke babagiriza kwiba ntabwo bicwa n'abajerere canke n'indi migwi il organiser, bicwa juste n'abantu masse il est excited ikaca iba linchinga sur le champ. Ugajuja ku kindi donc cha torture. Bo torture naza ko kuri bagaza ko yahaba mugo kandi kubera bafata bake nkuko navuze abo banyuruzwa baba bari bake na torture zo bari nke ku buryo ugiye kurokeye amatemonyage c'est pas ukagenda nko mu nkambi y'impunzi canke ukabaza abantu mwibarabara y'Ubujumbura canke Ngoza handi wosanga abantu benshi bagiye baba torture na CNDD-FDD barengeye ababaye torture ni leta za mbere kubera nkuko nabivuze batazarafata abantu amasse. Hari abantu benshi bamenya ko arabansi babo bakabihoza gahoro ibintu nk'ivyo, ariko CNDD-FDD n'akantu uvuze gatoyi mu kabari baba kujanye bakaba bakumanitse hejuru bagatangura kuguhohotera. Ico naco nyene umuntu yokivuga ubu ko torture irenze iyari hari kuri bagaza no kuri buyoya. Ushobora kumenyuza ukambwira uti oya jewe ndaza abantu begingana nuko babaye torture, mugabo nk'ubuje no kubwira abantu benshi bamwe bakadege ugiye kuri Tele Renaissance rona abantu benshi barokotse bose bavuga ko babaye torture ibintu nk'ivyo kubera hantu Elifasi yankubita intuze mu magara kacameneka candembera mu mibohero biriko rya Mpimba. Ndaremba kubera aho nari mfunge muri documentation abiri yose, nagumya njyamye kwisima sinicara kubera nari naravunaguritse umubiri wose, naguma njyamye mbosha amaguru n'amaboko. Bantwaye imboshe barandugana mu kinama, nari nababaye amaboko yari yaguye ibinyanya, bari banteye inshinge, hari nubwo nari nzi ko atamaboko nkigira, nari nzi ko amaboko bayaciye. Ivyo ko gutera inshinge vyagenze gute, vyabaye ryari vyabereye? Ivyo kuntera inshinge vyabereye muri quartier 9. Abahungu bari ku modoka hejuru, harimo umwe sinzi ko yari umu specialiste w'ivyo bintu, niwe nubisabwe yatereka ndamugirire ka kantu
yarantera inshinge mu kuboko nkumva ukuboko kuratimvye kose n'inzara n'intoke sindazumve kuko kugera nka saa 11 mu gatondo mboheye amaboko inyuma nari nzi ko amaboko baba bayaciriye nko mu nkokora ntabwo nayumva ko ngifite amaboko akwiye. Bo ubu naho tuvuge ikintu no kwita harassment donc kujya kuntu imbonera kure zigenda zirakinagiza abantu ahantu mu gituragi imboneka zigakinagiza abantu gishenzi. Ivyo bintu birabaje cyane. Jewe dukura hari abajerere n'aba ijerbe kuri bagaza ntabwo bari yari migwi igenda muri quartier harasinga abantu. Harassment ibintu byo kuvyarakora nk'aba abakuru mitumba canke abanyumba komenda vyibuka hari nk'inama ya mustanteri canke y'umukuru canke indi nama canke undi munsi mukuru hari giye bagenda abantu bari kurima bakabaka amasuka cyo kwenda cibuka. Mugaye yari umuntu novuga ari muri administration nyumba 10 mukuru mutumbo yatowe canke yagenywe kugira ngo arongore. Mugabo nta bantu bari iruhande y'igipolisi na administration genre abo mukuru ngo baje n'abapionier bagenda ahantu bakamenasa umuntu bakamufatira mu gahanga. Mugabo uravye ayo manyama y'imbonera kure zifise muri quartier zose mu mitumba yose iyo migwi ntabwo je nakuze ndayibona. Wowe aho kuri kwa warayibona ushaka kumbwira kandi jewe ntaho nabonye mukuri kandi abaye mu ntara zitari nkeyi kumbore zitatu nagenda ndavisita ico gihe nkiri gushika kuri muri 93 mu 93. Ivyo ntavyariho. Nibuka kwanza hari umuntu je twakoranye twiganye mugabo arananirwa muri ziya za primaire cyaba umunyagihugu ku Gatumba. Ejo bundi yarapfuye kumva yiwe ngo baza kwandika ngo vyuka usubire dukubite. Kuko yari mukuru w'imbonera kure. Umva umuntu w'imbonera kure aja kwita abantu ubakwita abantu nkande ububasha babuvanye kubera ko tumujana kuri commune ubuhoho hari n'abapolisi buzuye intara zose. Ico gihe twe nta musirikare wabona nta mupolisi wabona kiretse abaje muri vacances. Ubundi habari umupolisi umwe yambaga kofera gasongoye kuri commune niwe mwajana umuntu iyo hagize ikibazo ntabwo mwaca mu hohotera aho nyene. Mugabo umva imbonera kure buzi hohotera abantu gishenzi ukukumenga bobo ni polisi supplémentaire. Izo mbonera kure nta groupe isa nizo je nagiye mbona kuri babagaza kuri babuyoya uwoba yaba mu ntara hari abajerere barakaye nkuko bombwira am happy to listen no bumviriza. Ikindi kinakomeye ahubwo nagera ko nagishize hejuru cyane mugabo ko navyanditse ta ordre nashizemwo ibintu byo gupfungwa. Ucuhera kandi kugufungwa novuga abantu bakomeye cyane nkuko nakubwiye kuri bagaza kuri buyoya sinibuka abantu baba barafunze cyane birashoboka kumbure buyoya kubise coup d'état shoko yarafunze abantu bari muri guverinoma yabagaza ivyo mu bambwira je ntavyo namenya na mfite imyaka 13 12. Ico nibuka yarakoze ikintu bise agifata ubutegetsi hari ikintu yakoze yita ngo ni Cour des comptes cyo kurondera ngo abantu banyuruje amatungo y'igihugu. Ico gihe yarahagaritse abantu batari bake mu 87 mu kwezi kw'icumi wanashaka harimwo umuntu yarakomeye cyane yitwa Isidore Nyaboya yari umukuru w'ibikorwa umushikiranganje w'ibikorwa vya leta cyangwa ibikorwa public works siko vyita mu Kirundi. Uwo muntu ndibuka yuko bamufashe donc les travaux publics yaravuzwe cyane mu bafashe baravuga ko hari nabandi bashika batandatu bafatanywe mugabo ntakibuka amazina abantu mu bibuka mu banyibutsa. Uwo numwe agiye kuri biraya buyoya nyuma harabaye Ntega na Marangara nubwo navuze ko komento bivuga ko naho nyene navuga ko hari abantu bagiye barapfungwa. Inyuma yaho harimo umukozi umwe wo mu Kirundo yitwa Mark Ntahondereye ariko nuvuga ko atari umuntu akomeye ugeranije nk'aba bantu ariko barafatwa ubu kandi ntabwo baciye bicwa wanashaka. Umengo hariho n'abandi bagiye barafatwa za Cibitoki gutyo kuco gihe novuga ko paripoti yari kuba active harimo nko bita Hezekia Sahera ibintu nk'ivyo. Ariko we bavuga ahubwo ko ashobora kuba ari we muntu numva yo yarapfiye mu gasho bamuhohoshoye no wonyene je nibaza numvise cyane maze kubona mu report ko yishwe ico gihe yiciwe mu gasho uko bivugwa. Ariko kandi navuze ko hari abantu bigeze kwandikira abandi bantu bapfunzwe surtout hari abantu bandikiye ikete buyoya harimo abantu bari kuri kaminuza n'abandi bakozi ba leta. Abo bantu abo yashoboye gufata yarabafunze abandi baciye bahunga harimo nk'abitwa barabize habona Imana barehonse Ndikumana ryo mu economist baraza kuvuga ibintu i Burundi ba Augustin Sanze ibintu nk'ivyo.
hari n'abandi bagiye barafatwa inyuma yaho harimo kwanza n'uwo mugabo Melchior Ndadaye nyene na Pierre Claver Sendege yageze ko ayitoza kuri Ndadaye nyene nari mu bitoza. Abo bantu je nibo nibuka ko bafunzwe kuri Buyoya, ubiravye nabo nyene umenga ni benshi mugabo ugereranije ni nk'abantu bariko barafungwa usanga ari benshi cane, kandi bose novuga ko nta numwe yari muri guverinoma ya Buyoya. Iruhande ya Isidore Nyamoya, umuntu nibaza yarakomeye yigeze gufungwa kandi na Buyoya ni umushikiranganji wiwe w'imigenderanire Cyprien Mbonimpa. Uwo yarigeze gufungwa yagirizwa ko yashatse gukubita coup d'etat ngo bafatanyije n'abagaza n'ibindi muri ico gihe cyane mu 92 mu kwezi ndibaza kwa kane. Ico gihe afunganwa n'uwahoze ari mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri Jean Baptiste Bagaza, Colonel Charles Kazatsa. Nabo bantu batatu jewe mbona bari bakomeye bafunzwe ku ntwaro ya Buyoya nibutse, hashobora kuba hari n'abandi mwonyibutsa. Mugabo jewe uravye kuri CNDD uhere kuri ijya groupe ya Rajabu barafunze Rajabu n'abandi baza bari kumwe. Umugabo Rajabu ko ari umuntu akomeye cyane, umukuru umugambwe novuga ko ari numero 2 inyuma ya president mu rujya mugambwe wabo murongo kuntu Reveil akomeye. Imagine ejo mvuze ngo Reveil bamufunze, uwo yarafunzwe kandi aparama baranamwishe. Umva nawe ko yagomba kuja muri bamwe bishwe, mugabo nta vyemeza mfise gushikisa ha, mugabo baramuzimanganije mu busanzwe as a person. Iyo usomye muri 1984 hakintu bitatu an person do umuntu ukamugira ntabakibaye umuntu ukamuzimanganya akazimangana izina giwe rikibagiranwa atari je ahubwo ngoma mvuga Rajabu nta n'umuntu akivuga Rajabu Hussein Rajabu menga ntigeze abaho. Donc uwo yarafunzwe. Hanyuma ugezweho uhiye ushushe Bunyoni umugenerale boco nta n'abagenero bariho, mugabo umbwira abakoloneli bangahe bapfunzwe je no sais pas. Premier ministre umushikiranganje wa mbere akaba arafunzwe, ubu yaribagiranywe no kwivuza ntibamwereke ko yivuza. Ndishobora kundonkera umuntu akomeye nka Bunyoni yafunzwe kuri Bagaza kuri Buyoya bakamuza no ko yivuza. Afunzwe umenga afungwa n'uwitwa Desire Uwamahoro, ariko hari n'abandi benshi tutazi twage tuvuga abakonseye ba president batatu bigeze gufungwa nabo nyene barabafunze urufunguzo baca baratanu zokumva so no kubavuga cyangwa bagiye kuburana baricecekeye bayegereye barababitse baratera hariya. Ivyo bintu kuri Bagaza kuri we nta vyabaho bantu bimana je mumbwira abakonseye ba Bagaza cyangwa babuye bagiye gupfungwa urufunguzo bakaca batahanze ntibanibuke nuko bapfunzwe. Urumva hari n'abandi bakonseye kandi abantu bakonseye juridique batatumweza kumva igihe kimwe haraheze ngira ngo c'est pas umwaka uri mu guhera. Hari n'abandi kandi bagiye barafatwa gahoro baba polisi umwe ngo bashobora ko yari umukonseye muri gipolisi nabo nyene bafashe ngo igitoro n'ibintu nk'ivyo barazimangana nabo nyene nta muntu asaba kumva ngo babajanye mu manza ibintu nk'ivyo. Uwo mbwira abantu bakomakoma bakora muri presidence kuri Bagaza kuri Buyoya yagiye afata agata mu gasho. Bo hari uwundi uzumva avuga ngo no ngo bafunze umuntu ngo bakoze icaha, assume ko bakoze ivyaha. Noce gihugu abakonseye bose bakora ivyaha ico wumva ari igihugu. Donc uburyo bwose ugifatamo there's no saving grace. Uko bifata gose ubona ko igihugu gihagaze nabi, baba bafashe bakoze ivyaha baba bafungiye ubuntu vyose vyerekana ko igihugu kiri fragile. Okay, donc ivyo bintu uravyantu bapfungwa urashobora kuvuga ko nta bantu bakomakome nk'abagena y'ibigembo mbona bafungwa mu Burundi. Kwanza mu bihugu vyose kumbura sinabwigiye numva abantu bafungwa bakomakome nk'aba bafungwa umwe ku buri munsi n'ubundi ko ndavuga bashobora kuba ariko aratohoza prime colonel runaka wundi muntu. Donc njagweza kuri ko nino video kumbura hari undi muntu bafashe bajanye mu mpimba, trust me muribuka. Kandi hari n'undi mu Attorney General Procureur General umushingwa manze ndibaza mu Ngozi nanyene bageze gupfa bapfunze nayo numva nk'uwo biba biheze vuga kuri stade bagacagana kumufata akaja mufunga. That's the end of it. Hari umuntu muzi Procureur General bigeze gufunga boje neganye kwanza n'umuhungu wa Procureur General umwe anyway. Hanyuma abandi bafunze kandi bakomakomeye ba Dr. Sahabu. Ya Dr. Sahabu n'umuntu akomeye cyane musanzwe ko mu Burundi abantu bafata ko abantu bameze nk'akayabo. Umuntu w'umu specialist mu bihugu byose bamufata nka gold. He's gold.
niyo ukoze icyaha ari icyaha gitoyi hari ibintu bita nk'akarunka name suppression kuva ntimumuvuge izina dufata bamufashe separi karatwaza imodoka yanyoye kuvuga ati bon kumureka muciyemo n'umuganga n'umuntu akomeye reka tumureke cette fois kubera afise icyo akontribuwa mu Burundi ujya n'umuntu akomeye utashobora gutamugasho komsa bon na wa wundi mu docteur kandi bapfuga ngo bavuze ikintu kuri WhatsApp donc nka docteur babiri jewe menye abo nabamenye s'il vous plaît abo tutamenya ni benshi cyane urumva abo bantu je nabona bapfungwa gihorera nkuko mbona ashize mu kantu aba journaliste babiri bakunze kuvugwa encore une fois aba nabavugwa hari benshi batanavugwa ku mpamvu cankiriya mugabo muri Cassandra Muhoza na Ken Claude ko bamaze imisi bavugwa cyane vyumvikana yuko bafungiye ubusa abantu bose bari kuvuga barekure ariko rekada. Okay, kugira ngo video ntibe ndende nzofata undi mwanya kuvuga ku bindi bisigaye na cyane ibintu bijanye no kujya ibiturire kujya amatungo ya leta uko kuntu ibintu ndavuga vya infrastructure bidakora umuriro amazi telecommunication sinzi kurabona i Burundi no kuri WhatsApp kwishobora kuvuga iminota 30 bidakitse uko kuntu habura ibintu byose hagati yo kubura amatara n'amazi hashobora kubura ukumva ngo habuze ibiyeri habuze isukari ibintu vyarija nabo canke nyo nawe ku ntwaro za kera kumbore vyagura abantu bamwe gufisa amahera bose yarabigura hanyuma ukumva ngo habuze imbuto yibiya nabiriya umunyu mukumva ngo habuze amase engrais kizungu ivyo navyo nzobivuga ko ugacura aba inflation aho nk'umwari muri secondaire usanga dashobora kubaho atabanje kuja kurima kera warashobora kubaho utarinze kurima ugacura aba education mu ndero ubu yabaye nkayaga mukama umuntu ajeje amashure kenshi nakeye ugasanga nta bintu byinshi yize tuvuge no kumbure no kuvya diplomasi mu kurangiza ariko ivyo nzobikora mu yindi video ubureka ngeza aha mugira umunsi mwiza mwese tuzosubira bye bye.